aho abarira Mose ati barira Aroni n'abana biwe iki nico cagezwe kubw'ikimazi kose kize gihore kiba kunkwi kize gihore kiba kunkwi zaco ku gicaniro kirareho uce umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Reka tuje dusimbira harya ku murongo wa 12, umurongo wa 12. Nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yama wucana awurunde kw'inkwi uko bukeye, aheze azigereke kw'ikimazi co kose, acosereze kw'ibinure vy'ibimazi gishiye. 13. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Niri jambo ry'Imana nanje numva mu bugingo bwanje, gize imisi rihezagira umutima wanje kandi nsubira kuryigako. Ijambo nyamukuru tugiye gukurikirana muri uyu mugoroba niri jambo ryo kuzigama uyu muriro wo ku gicaniro. Ano tubona iribwirizwa ryahawe Abisirayeli na cane cane ababarero. Uko murazi yuko Imana imaze gukura Abisirayeli hariya muri Egiputa, yarabahaye ivyagezwe muri rusangi riraba ubwoko bwose ivanyeyo, ariko kandi haba n'ayandi mabwirizwa y'umwihariko yahaye ababarero, kuko banibo barobanuriwe kuzigama ivyo mu ngoro y'Imana. Mu mabwirizwa bahawe rero hari mwiri bwirizwa dusomye ryo kwama bateramiye umuriro wo ku gicaniro kugira ngo ntuzokwigera uzima, haba mw'ijoro bawuteramire, haba ku murango bawuteramire. Uwo muriro w'igicaniro mbega ni kuki wari utegerejwe guteramirwa? Imana imaze kurobanura abantu bayo guhera kuri Aburahamu n'abagiye baramwamukako kugeza no kuri Abisirayeli, hariho aho kwama bavuganira n'Imana canke batangira ibimazi. Guhera kuri Aburahamu akeneye ivyo avugana n'Imana canke abonana n'Imana, ashima Imana, akorera Imana, yubaka igicaniro. Ico gicaniro cubatswe agaca heza agatangira ku ibimazi bitandukanye, ari ivy'amashimwe, ari ivyo gusaba kwezwa gutunganywa n'ibindi. Kandi n'igihe bagwiriye baravuye, Imana ibabwira ko bategerezwa kubaka igicaniro bahurirako Abisirayeli bose. Ico gihe bashoboye kugishira mw'ihema rimaze kuboneka, ariko kandi cari igicaniro gihuza Abisirayeli bose bakaba umwe imbere y'Imana. Kandi ico gicaniro cari gifise ububasha bwo kubahuza n'Imana, uko ibikorwa byose bijanye byo hagati y'umuntu n'Imana, biraba umuntu ku Mana, biraba Imana ku muntu, vyakorerwa kuri ico gicaniro. Urumva ko cari igicaniro gihambaye cane. Vyabaye ngombwa rero kwirobanura bo kugiteramira, kuko kimaze gutunganywa kikubakwa, inkwi zikajako, hari igikorwa cakozwe gihambaye, cakozwe n'Imana yonyene. Nta muriro Imana yabatumye ngo baze kuzana bakuye mu mahema yabo namba. Imana yururukije umuriro uvuye mw'ijuru uramanuka kuri ico gicaniro,
nibo wabaye umuriro wa mbere uturiye inkwi za mbere ziri ku gicaniro. Niho rero Imana yacibaha iri bwirizwa, iri tegeko, iriha aba bantu barobanuriwe kuzigama iki gicaniro n'ibikorwa byo kuri cyo, ibaha ibwirizwa ryo kwama bateramiye iki gicaniro kugira ngo umuriro ntuzokwigera uzima kuri cyo, uko cari kizira ko hagira uwundi muriro uvuye ahandi urahuba ahandi uja kuri ico gicaniro. Surabiko